niho dutanguye kubona MT number 1 azanye ikintu cyangwa album ari yise selfMade. Ni muri kino kiringo nyene avant yarazanye indirimbo imwe menga ntiyasa nk'uko yabikoze nk'uko bya MT number 1 tumumenyerenga mugabo hari akandi karirimbo aherutse kuzana na Sadbi ngaho oye ariko karirimbo benshi bariko barumva umenga bariko bari kugura cyane. Rero ari hariya nanje ningaha kubera ko ni communication turabana tuti brother aha twokora gucanke twokora kujya wewe akacaraba tukavyiga ko twese tukaraba na staff yanje tukaraba ko bikwiriye twacha tubikorera. MT number 1 tumuzi no muririmbyi ari wo mu Burundi mugabo akorera ibikorwa bye muri Amerika. Mbega nka uri ngaha mu Burundi birakora ku managinga umuntu ari muri Amerika na uri mu Burundi. Nkeneye kumenya wowe ivyo bintu ukora byavuye he byahereye kugira ngo MT number 1 avuga ati uriya muntu ari hari yareka ndamwikoze kumbura ari cyo bamfasha tugakorana nka manager nanje kugira ngo ibikorwa byo nje bishike kure. Bakunzi iratiro magazine munameze neza. Nenda bakumbuye kandi ariko reka ngaruke kuri micro yanje. Kuri micro abari je Clovis cameraman ni Espoir. Turababwiye mu rukurikirano rw'ibiganiro tubahereza. Tuzatugerageza kugira ngo tubazanira abantu hari cyo bamaze, hari cyo bafise bakora kugira ngo bashobore kubikuratira nawe utabizi ushobore kubimenya. No musiro nagiye bakujye kugenderwa n'umuntu je namutumenya kubahwa. Sindi umuvuga izina uraza kwivuga, aratubwira uwari hama cyo tugaruka muje kumenya uwo ari we. Reka ndaguha ikaze kuri kamera za Iratiro magazine. Ndaramukije abakunzi ba Iratiro magazine. Hama ku mazina ningenda kumana barigabo mbasha. Ya mbwari yani mazina ari muri twitangwe utuzitije. Avuze barigabo ngenda kumana barigabo mbasha. Ni mbasha cyangwa mbasha? Mbasha. Nakunze kwita ngo mbasha nkabanazi yuko ari ishoka. Mu Kirundi ururimi rwacu rw'ikirundi imbasha twari tuyizi yuko ari ishoka mbwa we ni mbasha. Reka ndakwikaze mbasha kuri micro za Iratiro magazine. Ndashimye cyane baza kwikaze mu mayi. Ngahaye ni mwiratiro kuko dutumira canke duhabwa dutegwa iteka ryo kuronka abatumire baba bafise ivyo baganira ivyo bayagira abandi hari ivyo urushije naka canke unandushije. Ibyo nabyo nibyo twaba twifuza kuratira ariko badukurikirana kuri televiziyo yacu Iratiro magazine. Reka none ngenda guha ikaze uze tuyage ubereke ibyo bintu ukeneye kuratira abandi. Mpava ndabereka cyane mpava ndababwira mbo ubivuze neza cyane abantu twese tafise ico turushanye urafise speciality yawe anje ndafise akiwanje aga speciality bivuze ngo no musi reka turatire ivyo jewe byatumye ushobora kuba boza kunaba nkirati ubundi ngaha mpagarakiye muri imvi yitwa MT number 1 mugabo inyuma hariyo n'ubundi yitwa Rebecca nagicisemo ya hama nibaza ko ari muri bimwe byatumye Iratiro rivuga iti reka tumushikire ko twumvishe tuyagira ni ivyo rero nibaza ko sizwa ari byo za kumbira. Urabivuze neza uhagarikiye mugabo je nafite ikibazo ndetse nawe kwa dukwikana ku Iratiro magazine bafite ikibazo uvuze ngo uhagarikiye uri manager canke uro bakunze kwita attaché de prince. Attaché de prince gusa ivyo dufate kwa bisanzwe dufate nabikora ni na manager mu rundi rurimi. Guys mwabyumvise cyane ni manager wa MT number 1 ariko tugaruke tuvuze manager twakunze kumva ari umuntu nenga baba bafite sinzi ngo manager twe twumvise manager twumumenga n'undi muntu ari ku rwego ruri high mu buryo bwo mu mufuko. Mbega nka wewe MT number 1 tumuzi no muririmbyi ari wo mu Burundi mugabo akorera ibikorwa bye muri Amerika. Mbega nka uri ngaha mu Burundi birakora ku managinga umuntu ari muri Amerika na uri mu Burundi. Ku managinga no mutwe niko no bivuga si bya bindi nkuko watanga bivuga abantu bose twamaze kwishamo manager abafisa amafaranga bavuga ngo itambike bakigera hariya ni mu mutwe akaba creativity no kurondera kwagura bivuye ku mayide no vuga cyane ko ari amayide umuntu ashobora gutanga
umuntu afise ivyo akora kugira vyaguke canke bishike ahandi hantu bivaye n'ingene aba yabiravye canke yavyizeko. Rero ari hariya nanje ni ngaha kubera ko ni communication turavugana tuti brother aha twokora uku canke twokora kurya wewe akacaraba tukavyiga ko twese tukaraba na staff yanje tukaraba ko bikwiriye tukaca tubikorera. Guys, mwaje muzi cyane avuze ngo manager ni mu mutwe ntabwo ari mu mfuko ngo twatweje kwivuga cyangwa ko benshi baba babizi yuko ngo kuba kumanaginga umuntu ngo nukuba d'abord office mu mufuko mugabo wavuze ati nukuba office mu mutwe. Ivyo bintu rero nivyo nayimfuza ko tubazana ngahaye kwiratiro magazine kugira ngo tubereke yuko umuntu ashaka kuba manager mu mutwe d'abord hama mukabikaja mu mufuko mu nyuma. Reka rero tuyagere kuri manager mu mutwe mbega nkuwe MT number 1 hari abaririmbyi benshi dufise ngaha mu Burundi benshi cyane. D'abord kuba umanaginga canke kuba office ibyo mukorana nuko aba yaragushimye nawe ukamushima. Wewe nigiki washimye kuri MT number 1 turaja kuvyo MT number 1 yagushimye? Bo je MT number 1 namushimye ko aha gaciro ivyo umuntu asanzwe akora kandi iyo umuntu ari simple aterekana ko umuntu wahatayo ya ari simple nico kintu nashimye n'ukuntu ashobora guha agaciro ico umuntu ari nitakoze. Mbega uvuze agaciro cyangwa kuba simple MT number 1 twese turamuzi ntabwo umuntu asanzwe mugabo gusa nkaho mushaka kuba mugenda nacyo mumaze gukorana ibintu byinshi cyane niho uheba ukabona yuko umuntu ari simple. Ariko njewe mbega MT number 1 wewe yagukuye antwa yagukuye niba uvugiye ko kuba ngo manager ngo ari mu mutwe rero nkeneye kumenya wowe ivyo bintu ukora byavuye he byahereye kugira ngo MT number 1 avuga ati uriya muntu ari hariya reka ndamwikoze kumbura ari cyo bamfasha tugakorana nka manager nanje kugira ngo ibikorwa byo nje bishike kure. Jewe nasungira ngo nakuriyemo ntashobora gupfa nibagiye bo nari umvisemo kubenga ndashigikira sana. Rero twaragiye duhura n'abantu bari muri team yiwe yitwa Team Satura nashikamo contribution agira iraguka yabukira mu muryango wa Team Satura nshanza guhura na MT number 1 maze kubona ko ari cyo nshoboye kwibi byo kupushinga buke nyine naho atari gose umuryango urankuza hariyo education nakuyeyo kandi n'uzoguma ndi fier yo muryango aho nzoja hose umuryango ni Team Satura hamwe n'umuntu yabushize kuko hari ico vyamaze kuri jewe no reka kuvuga naho ro vyagiye kuva kugira yamutamenye iki kintu akora cyangwa umuntu cyari ndashobora kugira ikintu no mwigenza. Kurundi ruhande tuvuga yuko Team Satura yo bari pepiniere yo kwigisha abantu kumanaginga canke gupushinga ibintu kugeza ku rwego abantu bamwe botangwa gushima bari muri uwo muryango. Nzakuvuga ivyo mu muryango w'iwacu kuko ndazana wese muri Team Satura bagifise ivyo bakora kandi kwera bavuye muri Team Satura. Rero bivuze ngo kuri jewe ni pepiniere bivaye n'umuntu ngena ashaka kuduga canke kuduza ibintu imana afise muri yo. Guys, reka ndabaramutse n'ugenda mutse n'abantu muri Team Satura mwavyumvise ko hariho no mu manager ashaka kuba bemenya nanje ndabazi cyane Team Satura ngo muri pepiniere kuri we ariko je nagisikunda bivuga. Reka tugaruke kuri uwo muryango tugaruke kuri urwo rundi ruhande rwa MT number 1. MT number 1 mumaze gutangura gukorana mumaze gutangura kumanaginga nkihenze nka jewe ushobora kuba amaze kubona ashobora kuba haheze amezi ashika kuri 6 uri manager wiwe ashobora kuba narengana 6 mugabo jewe ndavye aho nahereye kuvyumva ngo mbasha ni iki navuze ati amezi 6 ashobora kuba aheze uri kuraba muri amezi 6 urugendo kuragenda ko amezi 6 n'igice cy'umwaka uri kuraba aho wewe amanota wo kwiha kuri urwo rugendo maze kugenda canke MT number 1 aguha amanota angahe mu bamaze gukorana. Sishobora kuvuga ngo ndino kwiha amanota baba niyemeye kweli muga ku ruhande rwanje ndashobora kuvuga ni aho nasanze biri siho biri harabayeho evolution hama nawe nta manota arama mvuge ngo arampaye ngo 10 ku 10 canke 8 canke 2 ku 10 mugabo bivaye n'ingene dukorana arambwira nti ndashima ku rugero turiko sino champions zango amanota ngana uku gusa ndabona ko ya appreciate ingene dukorana. Bon ivyo ndabivuga kuko kuva umaze gutangura kuja muri kumanaginga niho dutanguye kubona MT number 1 azanye ikintu tango album ari yise selfMade ni muri kino kiringo nyene avant yarazanye indirimbo imwe
indirimbo imumenga ntiyasa nkuko yabikoze nkuko bya MT number 1 tumumenyerenga mugabo hari akandi karirimbo aherutse kuzana na Sadbi ngaho oye ariko karirimbo benshi bariko barumva umenga bariko bari kugura cyane twumve ko selfMade igizwe n'indirimbo nka zijya zonyene za Sadbi canke ziryoshe nk'urya canke zisumbirije ubukare kujya abantu dufise amatwi atandukanye ijya yashobora kuryohera wewe nka Chidi canke nka Clovis je ntingyohere hama inyambo ikaba yonyohera we ntikuryohera bivuze ngo rero uri muri ibi by'umuziki ugerageza gushira ku ikotezo ziko ni business bavuga uti aba ndabahaye barashobora kubishima iki naco kiyaza gushima kubera ko uraviza bakavuga uti iki kiza gushikira ugwaruka kugerana na izo gushikira batamba bo kuva ngaho gushika ngaha nico gituma ntavuga ngo ijyayo nyine ngo niyo igizuko cyangwa ingizuko oya zose uko zimeze ziba zifise target rero kandi sinavuga ngo ibi by'amalbum MT abitanguye kuva duhuwe oya asa album zirahari zirenga zitatu yarasanzwe abikora sofe gusa ko navuga ko mu Burundi ntibarahasana agaciro diaspora kandi ari je no cemeza nkakivuga uko ndacumva cyane namaze kukibona diaspora hamwe nk'abarundi tworeka kuraba ngo ni noti ari hariya cyaro inoti umugabo tugashikira iryatara bakaza n'imitahe bagashira muri zitara ziri ngaha babona ko twashigikiye imanza ubwo uri kwimana bahiye umuziki wacu uvaho rukaja handi tugiye muri Niger ba Bana Boy baraje ba Davido mu Rwanda ni ba Medi urumva bisaba ko abantu bari muri diaspora hari ibintu bashobora gukora abarundi badashobora gukora atari kubera ngo ni impano nk'icyangi ahubwo kubera ko bashize hamwe rero diaspora ikazana inyamitahe bakabona ko dutangwa bikora ibintu birimo no gushigikirana atari kujyana imisango afisiki cyangwa fisiki cyo sabihinduka ivyo ndabitahura muri angle nyinshi cyane kuko turavye nkuko bivuze mu bihugu bibanye mu Rwanda harimo ba Medine diaspora mugabo uravye kuno barafata barabaha umenga agaciro neza nko bitandukanye no ngaha mu gihugu cyacu muri Nigeria nkuko mu bindi bihugu cyo oye ariko reka tugaruke kuri album selfMade MT number 1 MT number 1 n'umuntu ngira ngo kuririmba sinzi ko ari nkayo business nyamukuru akora cyane gusa we akaba afise ukuntu adandaza ibintu vyiwe nka uri manager wiwe rero niho dukeneye ubaratira bya nko kwiratira magazine kuko ubushize nakubonye uri kuratembera ku maradio atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi singaha ibujumbura gusa waraduze mu ntara atandukanye ku maradio atandukanye uri uragira promotion yo album yiwe yise selfMade rero nkeneye gutahura iyo façon do we ucuruza ibidanazwa by'umuntu kandi umenga harabamuzi n'abatamuzi hariho abantu menga bamubona umenga sumurundi wewe iyo ushitse ku radio rero ubigenza gute kugira ngo bajye abantu ubatahuze ndetse ubumvishe yuko wewe utaje ku managinga umu diaspora abo uje ku managinga umurundi asanzwe ari ngaho wacu aba diaspora barimba nkuko abarundi baririmba iyo tuje hajya tuza tuje kuvuga icakora canka ikarama kungu iyi rero iri private life iyo nta n'umuntu ashobora kuyijako kubera ko twese turafise ibintu dukora inyuma y'ivyo twerekana tudashaka ni abantu bashobora kumenya canke naho twobishaka atari ngombwa tubibwira abantu bari bo bose bivuze ngo uko jenge nange navuga wa murundi wanyu gusa atabanga aba handi hantu yarabazana ibintu nk'abandi bakora bari ngaha bisaba ko mu giriki mu bishigikira ubo turahiriwe tunahishije kubera ko Spotify mu Burundi yakora kuvuga ko baje ba diaspora bari baratawekera ku muziki ushobora kuzana amafaranga biciye ku ma digital platforms no guhimiriza cyane kugira abandi bari muri campaign yo guhimiriza ntibabikore gusa kwaba umenga bari ngaha mu gihugu hariho nabandi batagiye kubera ko babikunda ari ibintu byabaye biragenda hariya bisaba ko aho bari tuguma turokonesa ko abarundi biwacu hama dushikire zijya mpano nakari no kwerekana nziza canke impano dufise mu mahanga barimo uvuze ko managinga hari kintu tugitangura igano wahereye ko ushobora kuba uri ufise no mu minwe no muririmbyikazi Metusela ariko twaba tuzi ko Metusela nawe ari muri label ya Kora Entertainment ariko MT number 1 nawe nta label tumuze ni cyumbo menda kubaze rero mbega MT number 1
nta label arimo canke uri kumutegura izihe zindi nzira kwinjira mu label kuko umenga twamenye ko kuba uri umuririmbyi uri muri label birafashe cyane. Bon, tusera ntari ijya kora entertainment si label imagine ikora entertainment ikora kugira pushing inka distribution umusare umuririmbyi ari wese ashobora kuyitora kugira bamwagurira umuziki ibi bintu byo bibe international si sano yasinye ngo agiye ba managing ni gupushinga ni contract yo gupushinga hama dini baza ko niko ndabitahura dushobora kubitahura kumwe kutabitahura kumwe n'abandi umuntu agiye mu irebo nuko hari ikintu atishoboje ijya rebo iza kumufasha novuga ku bintu biri basic ibijya bintu nyene bya base akavuga ati ibi ntabyo no kwishoboza ndose umuntu abinkorera byo bavyiza mu gihe rero wumva ko ushobora gukora uri wenyene widegenda kumva ko ariko bikora uravuga uti ntibikeneye ko ninjiramo bijya bamugiriye naka nanze ndashoboye kuvyikorera akwayibona ndakugira iki kujayo kuri no ntambwe ruvuze ko MT number 1 byose muracyabishoboye rebo nta kwego niko bivuga kuri no ntambwe turabona ko bidakwiye kuba rebo tujamo. Guys murabyumvise rero ubu ni wa manager ndababwira nukuvuga yuko we akubwira ati twebwe ibyacu turacyabishoboye ntiharagira yuko tuja muri label nimukeneye rero kugira ngo nawe ibintu byawe babishire ku rwego ruri international bitwa manager ariko rero bavuze ngomba cinongenda ndagusaba kuko rimwe turi kuturarondera abaririmbye basanzwe bafite abantu ba managinga biratugora kugira ngo cyo kubashikira MT number 1 iyo yararinga mu gihugu cyacu byari bigoye kugira ngo ushake kumushikira nkaciye kuri wewe ariko nuduhuruje abo kuzoshikira uwo umuririmbyikaze metisa kugira ngo we tumwibarize twicaranye imbona nkubone hako twomuganiza ku ma telefone cyangwa kubiki mbwa tumuganize imbona nkubone we bizotwara kugira ngo ushake kumushikira cyangwa tugomba guca kuri wowe nyene kinzo no kubwira atari ba bantu nje nibaze ko ari mu mutwe bashobora kwikanga tugiza ibi n'ibi jewe canke wewe urafise kunonera cyangwa kunonera kanaka urafise icyo ushaka kunyungura atari babandi sango kuko wewe naho umuntu aba amaze gutera intambwe ikomeye yagute wewe hari abantu bagukurikirana bataramukurikirana batamunzi rero muri wa mutima gutezanya n'imbere sinshobora kubima umuntu yagize akigoro kugira amfashe no gushikana ibintu byanje biboneke rero novuga ko nta kintu na kimwe cobuza ko tumushikira bivanye n'ivyo ariko arakora bituma yoboneka ategeza kuboneka. Ibyo ni ibintu nifuza cyane yuko uza kutuganiriza manager ariko rero ndafise ikindi kibazo natumwe n'umuntu ariko ntiyakintumye ahubwo nanjye cyanditse mbazo nzo kubaza mugabo kuno munsi nagizeho kujya guhura na wewe ndakenera bari rundi gwaruka kuko nka jewe tukibonana ubwa mbere nakubaje navuga ati nujya muntu niwe manager cinabona umenga ndakuruta abandi umuntu ndutashwa kwa manager gute nta umenga no mu mutwe shaka kuba hariho byinshi ndakurusha mugabo amanager gute rero ndifuza yuko ruriya rundi gwaruka rudukurikirana hari aye ndakeneye ubagire ubakabure cyangwa uba nk'impanuro bahugira ngo nabo ibyo bafise ntibashe kubyicereka ahubwo ko bashobora kubibyaza umusaruro nkuko nawe wari ufise mu mutwe ibyo wigiye muri ya pepiniere batubwira ukaca ubigaragaza hama kugezayo MT number 1 akwikorako. Kiro cyane no bwira umuntu wari we wese ariko aratwumviriza ngakwiratiye cyangwa ariko araturaba yumve ko muri we arafite ashoboye nafata umwanya kirondera kukirondera ntazo kwigira giteza imbere ari wenyine ego nivyo ari cubanza kubaka nka wewe umaze kucerekana ntuzoca kwizina giwawe wenyine ari amazina baze kubakwa ushobora gucako kugira ico kintu cyawe bakimenye bivuze ngo rero umuntu ari ngaha wese ico no mutumira ni iki nuko yizera muri bakavuga kijya kintu je nzogikora kandi nzogishobora nukuri narakimwe wewe uzokora canke je nzokora bose bacemeza hariho benshi cyangwa bashobora kuba ari benshi gusumba abo cemeza bazobwira ati weheba naco bizovamo mugabe icyo no kubwira ukaba mu mutima ukiguha kandi ufise ingene ugikora egera bajya abantu bagushigikiye bazogufasha no kugura imiryango je nawe ari ikintu dushoboye kandi kinini gitandukanye n'icabandi bose nibaza ko nababwira ko bokwizera bakumviriza ijya inama agatima nama akaba ariko bakoresha batitaye ku bandi kuko ibintu bivuye hanze bibomora cyo kimene bivuye indani mu muntu yani avuga ico no bivuga bakunze biratira magazine mwavyumvise yabivuze yagerageje kubivuga byose arabica inyuma impande zose aranabibasigura yuko ico gusukiye kwizera ni
agatima nama kawe kakubwira ati wowe ushoboye iki icyo ushoboye naco ukagerageza kwegera abandi kugira ngo bakwereke ati reka dufashanye kuri ibi nibiye nta numwe yishoboje byose tubifashwamo n'abandi tuba twaragiranye imigenderanire. Ico ni ikintu kizima je nari nifuza ko no musi tuganira mugabo dusubire inyuma gato kuri nk'abarangiza udutumirire kuvyerekeye iratiro kuvyerekeye udutumire kuvyerekeye selfMade. Mbega selfMade igizwe n'indirimbo zingahe total? Indirimbo 11. Mu ndirimbo 11 tumaze kumva indirimbo zibiri zonyene. Bon, zimaze kumva nibaza ko atari zibiri zonyene kuri YouTube zimaze kwashika n'izibiri muga kuri ama digital platforms zose urashobora kuzumviza. Nabivuze ni Spotify ngaha iratesa sana. Ugiye ukarondera ukandika empty number 1 selfMade ucibona urashobora kumviriza indirimbo zose ukishimira canke ukigayira kuko byose ni wewe bivaye n'ingene wumvise. N'izindi platforms rero audio mark ziriko mu Burundi birashobora gukunda ko umuntu ashobora kumviriza meme na Deezer niko novuga. Ico ni cyo nari nkeneye jewe namaze kuzumviriza indirimbo zose mugabo nuko kuri YouTube ari YouTube abarundi cyangwa abantu tumenyereye ari twatumenyereye tujya gusearchinga indirimbo zabo twazumviriza mugabo nasa nkozi no ku zindi platforms ko zisangwe ziriho. Naco rero nari nkeneye kubabwira abaje kuri ayani ma platforms agurisha indirimbo canke bumviriza indirimbo online kugira ngo bagerageze kuzumviriza empty number 1 bajajinge. Ejo ndakeneye ko muri commentaire y'iki kiganiro tugiranye na manager uzotubwira uti indirimbo twazisanze zimeze gutya na gutya je narazumvise sindi bujajinge ariko nawe ufise amajambo menshi cyangwa commentaire ushobora kutubwira kuri album yiwe yose. Manager ndashaka ndagusezera uko nakanya waduhaye ko kwicarana na wewe iyo jewe ngize ziba kujya kwicarana n'umuntu afise nka manager nk'akarero afise byinshi yaretse ariko akaza kuduha ikiganiro uwo n'umwanya aba sinzi ngo bayawutaye mugabo n'umwanya w'akazi kiwe mugabo hariho ibindi bintu byari bikwiye ko ari gukora ku rundi ruhande mugabo akakanyira akaduhereza. Je rero ngomba gushimira kuri zino kamera za Iratiro magazine. Jewe ananje ubwo novuga notigizwa gushima kubera ko hariho abandi bantu benshi ushobora kuba ararondeye bamwe bakigira sinzi ntavyo nzi ndakiga n'abandi bavuga bati kubera kurya umuntu afise ahantu ashaka kubwiza nawe ashaka kubwira nakuna kumwe noreka kwitaba brother kandi biri mu byo nje kubwira abantu ivyo ndiko nakora. Rero ubwo no shima cyane kutwiyumvira nk'umuryango wa business kugira ndukwane tuvuga ibijanye n'umuryango uri kwimana wakoze ntugarukiriza aha kandi ntucike intege brother bajya nyene bankara umunsi bashobora kwemera ubikoreye n'abandi bajya bakiri bato kuko abantu gato karakura kadahereye mu buto niko kokura. Rero kwimana ndashimye ku ruhande rwa business. Reka nawe nshimire umuryango wa Wiz Nation ni nawo asanzwe arimo reka ndabashimire cyane baranadukurikirana cyane baranadutera intege nongere nshimire n'abakunzi ba Iratiro magazine badukurikiranye kuva ku ntangwiza ikigano gihere ntimagire gura subscribe kuri channel yacu ya Iratiro magazine turabakunda cyane. Ciao ciao.